iyi ndirimbo inzira yawe iri ku rubuga rwacu rwa YouTube. Yego. Ni kuvuga urubuga rwacu wandika muri YouTube Jean de Dieu Worshiper. Niryo zina ry'urubuga rwacu dukoresha. Hanyuma ukaca utubona jistema iyo ndirimbo uhita uyibona ari video yayo. Hamucu uyiraba uyipartage uyisangiza abandi komante kugira ngo turabe ko wayikunze cyangwa utayikunze. Bize biduhe kuhaje cyangwa se bize biduhe gukosora bimwe bivanye na commentaire watanze mu bikorwa tuzokurikiza. Yego. Murakoze cyane. Imana cyarazi guhuza abantu. Yego. Nkuko kwanje nawe twamaze kuba inshuti. Abapfukanye. Yego. Grand frère na petit frère. Jewe nije grand frère cyangwa niwe grand frère. Ufite imyaka ingahe? Inyuma y'ino ndirimbo inzira z'Imana tukwitege kuyiki abakunzi bawe. Bwa mbere inyuma y'ino ndirimbo harazindi ndirimbo. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wahisemo neza wewe nshuti mukunzi wahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Nzira z'Imana. Muri benshi mudukurikirana muri mu burere butandukanye bugize isi, ndavuga bari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu bihugu bigiye bitandukanye nko mu bihugu by'Uburaya ndetse no muri Afrika. Nzira z'Imana. Turamutse abadukurikirana abari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abari mu icungararo yaho ndetse n'abari mu ntara zose zigize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ni prote turakingiwe ngarutse kuri mikro mu kiganiro c'indirimbo mu kiganiro dukunze ko amatubashikiriza aho tubazanira abatumire bagiye batandukanye. Ntagiye kubanyoteza rero no munsi inkoko mwamaze kubona ko imbere yacu haberewe nongeye kwakira wa mukozi w'Imana muzi mu izina rya Jean de Dieu. Ariko kandi si ijya gusa Imana yamuteye iteka imuhana yandi mazina muramuzi inzira yawe. Ariko kandi n'izina bana yuko yagiye guhabwa neza na neza n'ino ndirimbo yise inzira z'Imana. Muramwibuka mu kiganiro araheze igihe kitari ikinini cyane apfuye hano, ariko no munsi yongeye kugaruka, ariko icyo gihe yari hano. Ntitwari bwabona amasanamu y'ino ndirimbo, mu nyuma agenda ashira hanze amasanamu y'ino ndirimbo tuyitegereje dusanga yuzuye ubwiza. Turamubwira tuti nagaruka tubwire yabigenjeje gute kugira ngo nawe uvize indirimbo zidafise amasanamu uze uyige akwigisha kubwira ati nanje nabikoze uku nawe ukora ibintu by'isuku bisa neza. Mwite Jean de Dieu ni wagoma mwite inzira yawe turakuramukize mu mukozi w'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Amina. Turabaramukije. Amena. Mumeze neza. Turashima Yesu n'ukuri. Ego. Yesu n'umukunzi wacu yatuzigamye aturamura amahoro. Ure turanezerewe nkuko mubibona murabona ko twuzuye umunezero. Nokuri sagaseseshwa rumuri n'ibintu bigaragara inyuma bivuze ngo ibirindani bica bigaragara n'inyuma aho tubona. Neza cyane, neza cyane. Nuko waheruka hano mu kiganiro cafeje abatari bake wanashima twabonye benshi banditse bagukeza bavuga bati ubirimwo neza ubikora neza. Ico gino ndirimbo nta masanamu yari bwaronke ariko waheruka kuyafata. Ariko hagati yaho ibutsa neza ariko dukurikirana bamenye Jean de Dieu ninde. Abari ko baradukurikirana bwa mbere n'ukuri tubipfuriza amahoro y'Imana abe mu mitima yabo. Nkuko bisanzwe nko nari namaze kubibabwira mu kiganiro duheruka gukora hano ku ino televiziyo yacu nziza. Nijewe nyene nagarutse nitwishimire Jean de Dieu. Sanzwe ndi umukozi w'Imana ndirimbira Imana cyangwa se namamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkorera muri Eglise Methodiste kuri Paroisse Cyaramagahaye. Yego. Okay. Nuko bari kwaradukurikina ari n'ijya mbere mu mubonye canke mu mwumvise numva no bigira ko bino bintu
ino ndirimbo cunyarutsa ubabwire ko biri mu bijanye no kugira bakumenye bamenye ivyo kuri kurakora bace bagira ko bamenya ntituravugana kuri ino ndirimbo video yayo ariko babwira aho iri kugira nitwatangura kuvugana nabo birukange barabi ko ivyo uvuga bihuye n'ivyo bayibonyemo bo reka tubibabwire abakunzi bacu mudukunda cyane kandi tuzotera imbere ku bwanyu iyi ndirimbo inzira yawe iri ku rubuga rwacu rwa YouTube ni kuvuga urubuga rwacu wandika muri YouTube Jean de Dieu Worshiper niryo zina ry'urubuga rwacu dukoresha hanyuma ukaca utubona jistema iyo ndirimbo uhita uyibona ari video yayo hamucu uyiraba uyipartage uyisangiza abandi komante kugira ngo turabe ko bayikunze cyangwa utayikunze bize biduhe kuhaje cyangwa se bize biduhe gukosora bimwe bivanye na komantere watanze mu bikorwa tuzokurikiza. Yego murakoze cyane twinjira neza amagira cyo no munsi indirimbo waheruka hano ari audio ariko mwari mwatubwiye ko amasanamu mwamaze kuyafata kino gihe indirimbo yaramaze kuca hanze ari video indirimbo ifise amasanamu ubona neza ko ari meza tubwire igiki cyakugoye muri ano masanamu kuyafata kuba meza gutya buhinga bwabaye ubuhe mbo bakunda kuvuga ko atanyambo ibura gahonzi na gake shawe kirundi kirakuroka nta nyambo ibura gahonzi okay nta nyambo ibura gahonzi ariko hari n'undi mugani nzi uvuga ko muhini mushasha utera amabavu ino video mbo bivanye naho tugarukiza ni nziza ariko kandi bivanye naho tugeze naho isigeze naho ibikorwa by'ubu bya none bigera hariho ibintu bimwe byagiye bibura muri video ariko gikuru twagombye gushira hanze ni message kabisa kugira ngo abantu bakire message byihuse twayihutere gukora iyo video uko imeze kugira ngo abantu bayirabe bumviriza biboroheye ubutumwa bwabo muri make ntago ibikoresho twakoresheje muri iyo video byari bikwiye nkuko twari tubyifuza ariko gutaha ndazi bizogenda neza ariko nagomba kumenya ni ikihe kintu wifuza ko kigaragara muri ino ndirimbo muri ino video kitabonetse kitagaragayemo iyo video ukora tubwiye ngo hari byo wifuza ko ko wifuza kimera ariko bitagenze neza udusezerana mu bizokurikira ko bizo bimeze neza cyane ariko natwe tuko turayiraba tukana kumenga ni nziza kandi cyane akabijya wagomba gushyiramo nakaye kubera ko imana yacu atanzigigira imana yacu burya irafata ikintu uko kiba kimeze kose urabona umunyantege nke imana imugira umuntu w'inkomezi cyane sivyo kamukomeza iyo ndirimbo irabona mu kote technique iraboneka nk'abantu b'abatekinisiye bazi ibintu nyine by'amakamera iraboneka ko menga hari ibintu bibura muga mu buryo bw'impemu bivanye na message mu buryo bw'impemu bivanye n'uko imana yashatse kuyikora byose ucyubona menga birakwiye naje ndiko ndayiraba ndabona menga ibintu birakwiye yego ariko tugiye mu bintu byo kuvuga ngo mbega drone irihe mbega amakamera professionnel amagimbo ko tutabibona ibyo no kuri nta birimo nibyo re byavuze ariko ku rundi ruhande ni indirimbo ubona neza yuko ivyo nubwo bavuze ngo karahara mu ruganda ntibacura muri no ndirimbo karahaze ariko bagoma bacura bivuze ngo nubwo ivyo bikoresho bitabonetse mu indirimbo yagumye igaragara ari nziza indirimbo ifise message nziza yanditse neza uriko raraba bano bigeme bari muri no ndirimbo runo gwaruka gwagufashije muri no ndirimbo bana yuko baririmba ibintu biva mu mutima ibyina bitari ibintu wabateyemo aba baririmbyi nabo musanzwe mukorana muri eglise canke nabo watoye hanze ya eglise mukaba basanzwe bafise zino ngabirano kumbure bakorera no mu yandi ma eglise mbo abo baririmbyi ndabafata nk'aba sister ndabafata nk'aba frère abo bose nabaririmbyi turirimbana muri kohari kandi no muri eglise imwe nta muririmbyi n'umwe arimwo nakoresheje muri aho cyangwa twakoranye muri iyo ndirimbo yavuye mu yindi eglise nabo ba musiciens bose ko mubabona bose nabo muri eglise ndani
nta bakotano bamwe Oya. ngo nabo twakosa hanaka Oya. kujya kabakinyi bafise match bakota umukinya wo muri Barca aho bakamuzana muri imana Barca. yacu imana yacu irazi guhuza abantu Ego. nk'uku kwanje nawe twamaze kuba Ni inshuti abavukanye ego grand frère na petit frère jewe nije grand frère cyangwa niwe grand frère ufise imyaka ingahe usigira mariage ariko ndashaka kuyigira kandi usomvye imyaka oya reka twigarukire kuri music Eh. uravuze ikintu gikomeye cyane imana izi guhuza abantu nk'uko yaduhujejeho nawe yaguhuje na bariya bantu gute mbo bajya bose abo bose uko mubabona muri video twamenyaniye aha kuri eglise yego bose uretse gusa umwe muri bo harimo umwe yitwaye Dine miyo ndirimbo niwe twari dusanzwe tuva ku gatumba kamwe mu ntara imwe ya Cibitoke wow. ariko wewe yarantanze gushika ino bari mu kini Bujumbura na jere ndamusanga ino yarantangure gushika muri eglise ntangura gushika muri kohari abandi bose rero nabasanze muri kohari Bujumbura waba conference gute kugira ngo abo wasanze ino bagutanze kubona umuji ubemeze ko ubo gufasha mu gihe gwacawe bavyumve ubuhinga wakoreje n'ubuwe pakuntu nyene kubona nyene ko ukeneye umuntu agufasha hajya umuntu yerekanye ko akeneye umuntu umuntu arafashwa niko bimeze niko rero byagenze bise naje ndabasaba nukuri ndafise agakogwa ndiko ndategura nta buryo mfise bwo kubahemba ntaki ndabasabire muze mumfashe kugira ngo ikorwa cima kigende neza niko rero baranyumviye vraiment imana ibahezagire ndabashimiye cyane amen imana ibahezagire no kuri natwe twarafashijwe cyane nagomba kumenya kino kintu aba musicien kuronka bakuvugiriza no musi ngo birazimvye wabahaye ngahangahe amezi bacu n'abana beza ndabe gutuye zakweri abamuzisiye bacu barazi neza ko imana nihembe izohembe igwa cabo nukuri nta muzisiye numwe arimo ngaho nahembye amahera oya nta muzisiye numwe arimwo ahubwo ibikorwa byanje barabyitangiye nk'ibyuwabo babifashe nko mu baziste uwo mu baziste yitwa Willy nabonye avuza gitari base mu bundi buhinga tumenga gitari iracuritse ndibaza mu Burundi bo bari nka babiri bavuza gitari muri burya buryo umusanzwe arafise impano yo kwitanga arafise impano yo kuvuza gitari base rero yarabishizemo ingufu cyane aramfasha mu bintu bitandukanye ya concert iboneka nk'iyiwiwe maja make nta mahera natanze ngo ni kubare nca kwa musicien ndagomba kumenya kino kintu ku ruhande rw'umu MC n'umuntu wabona ko akerebutse cyane abikorana umwete byo ari umwete gusa canke yabitegwa n'agafaranga bamuhaye mbo kino yuba canje ahubwo umu MC hakumuhemba je yarantereye fara uvuga kode wewe ho kumuha niwe yaguhaye je hakumuha je yarampaye aca guha n'ingufu n'ubushobozi n'ubumenyi byose aza guteramisha abantu yego mbere wanashima cyamo papa naramukunze sana ujya urabona ko bari babiri bari babiri ujya ameze nka munini bose barabona ko barabaganye bose n'abaganye nini ariko hari umwe yirabura n'undi afise inzobe ndi kuvuga ujya yirabura n'umupasiteri hajya n'umupasiteri zakwera inzira yawe irahezagiye inzira yawe vraiment ni gikorwa kitarimo umwako dufise bake bashobora kwita ibikorwa by'abaririmbyi atari ukuvyanka kubera amabanga menshi aba aberekeye none vyagenze gute kugira ngo Jean Paul arashobora kumva yo fata role y'UMC igikorwa tuzi ko gikorwa n'abantu bafise imyanya yagutse kuko niho kibamwe ubukerebutsi ukerebukisha abantu basinzira bakabazanzamura vyagenze gute umurongo ujya yatanguye kuba umwarimu w'ishengero hajya nyene iwacu gise nkihashika yaramenye ntango igwa cha president worship arambona juste afatanye n'umunyeshengero wiwe hanyuma arajya yimikwa mu bapasiteri ava hajya anukanda pasiteri akere baramwimura bamwimura gukora kuri ndi shengero mugabo yagiye gukora kuri ndi shengero tuzinanye ariko iyo mpano yo gukora UMC yarasanzwe ayifise wari uyimuziko nayo ndayimuziko niho rero je ngimara gutegura iki gikorwa ngimara gutegura kino gikorane nsanzwe mfise mu papa yitwa Benade niwe
perezida w'ibikorwa byose byakorekeye hano hantu ni kuva muri abaye perezida wa staff yafashije gutegura kino gikorane yego rero niwe nasabye ko yo murondera kubera we barazinanye cyane barakora mu bikorwa by'Imana rwose jyumva uwo mupasi yarasanzwe hanze nyine nk'umunyeshengero nk'umuririmbyi muri kohari rero ncambwira uwo mu perezida wa staff nawe nyine Imana imuhezagire cyane yaritanze rwose gwa bino bikorwa byanje ndamubwira ati ndondera rero kanda Pasteur Justin kugira ngo azoze kumfasha igikorwa cy'UBMC yaramurondeye arambwira ati nta kibazo yampaye inyishu azoba ni hazobari niko nuko byagenze kugira ngo ujya tumuronke kandi nawe ndamushimiye cyane ahari niyaronka akanya akazora kino kiganiro aze yumve ko Jean Dodi umuhungu wiwe namushimiye twandikire muri commentaire atubwire ukuntu yakiriye akajambo kawe ko kumushimira inyuma y'ino ndirimbo inzira z'Imana tukwitege kuyiki abakunzi bawe bwa mbere inyuma y'ino ndirimbo harazindi ndirimbo yego muko kumunani nyine mu kwezi kumunani turakurikiza inzira yawe wow audio video muko nyine hanyuma bikurikira deuxième edition inzira yawe cyabijya mu ntego zose gwa biregereye mu nzira yawe mabiregeye mu nzira yawe deuxième edition inzira yawe izokigaruka mugabo iyo yindi ndirimbo ikurikira titre yayo ni tabaruka niko yitwa kubera iki tabaruka ko umuntu atumva neza ikirundi bo iyo umuntu atabarutse biri muri sans iyo nkujya muntu avuye ku rugamba kandi ujya muntu avuye ku rugamba urugamba nyine ruheze yego mukani rumuhitane agata hari muzima akomeye ubwo muntu vraiment batabarutse nico bita gutabaruka ndumva mwirivuze gutabagwa uko hatabaruka watabawe byose biri muri ya nzira nyene ruba mu nzira z'Imana niyo gutabagwa iri mu nyene ukaca utabaro ukitahira amahoro yego ni kuvuga iyi ndirimbo inzira yawe mperuka kugira ihishurirwa naje sinari bwa bitahure babyumve neza bariko badukurikirana sinari bwa bitahure ndabitahuye vuba yego urabona nararirimbye nakoze ishyurirwa inzira yawe ndandika ndirimbo hanyuma mu nyuma ndandika tabaruka ndandika context amajambo yose ni kuvuga rero mpemu yera cyambwira gutangura ku nzira yawe ndayisohora sivyo ino mperuka guhura n'ibibazo mu buzima busanzwe abakozi b'Imana dukorana barambwira ati Jean Dodi utahure ikintu bitwa inzira y'Imana aho inzira y'Imana yego si kuvuga ngo ni inzira izitumbe kwa mugenda mu vyoroshe gusa oya ugomba guca mu nzira y'Imana nyako uranyuraha ukanyuruka ikucisha hishaka ikagushikana ku vyushaka ikanumvise usanga ari bikomeye mu iyo nzira rero uri kurayicamwo hari igihe ugenda ugira uko Mana yanje jewe ibintu nibiki ukabira icyuyu ukagira gute rero hazokurikira tabaruka urumva ni wava mu ibyo bintu nyene miyo nzira igoye uracamo uzoca usigara uririmba amashimwe nk'umuntu nyine atabarutse nyine umuntu avuye mu rugamba cyasanga ari ibintu bimeze nk'ibifatanye birafise intumbero niko bimeze biratahuritse cyane ku muntu ariko aradukurikira ndetse ratahuye neza igituma indirimbo tabaruka ari izokurikirana n'indirimbo inzira yawe bivuze ko umuntu ari muri iyo nzira sinzira uhuriramo n'ivyoroshe gusa uca muno mu bikomeye hari kugatabagwa asutabaruka kujya Abisirayeli Imana bazungurukije ikabacisha mu bugaragwa y'umuca Kanani bakibona kandi bari mu nzira bacisha hariya kwa mu bugaragwa ukagira gute mu gafendo fada gushika iyo gushikana ego munzira z'Imana zirenga ibihumbi hari ngeyi ino ndirimbo irasohotse ifise n'amasanamu abayikurikiranye kiretse abanetse muri commentaire kuri channel yawe ya YouTube abagubwiye courage canke baguciye intege inyuma yuko ino ndirimbo amasanamu yagiye habona bangana gute baba barabonetse mbo nukuri sinzi ko
byo nubu sintahura Imana ikora ibintu gute sindabitahura nguma ngerageza kugomba kubibona mugabo Imana vraiment niyubahwe muri commentaire byo ndirimbo nukuri nta muntu harimo yo yarambwiye ati toka yarambwiye ati kuraho nzi ibyo birofa zinyegerayo nta bose bantera kuhaje bamwe ati kuhaje bikorwa ni byiza mumbanye nimenga ndameze neza umutima wow yego iyo hagira umuntu akwandikira muri commentaire akubwira ati vraiment ibintu wacemo si ivy'iwawe yurekera aba Israel yurekera ba Prosper Nkomezi n'abandi tutodondagura hano uri kuvyakira gute bo ntakundwa na bose kandi n'ubu harashobora kuzoza no mu nyuma bakambwira ni nkuko mbere yuko ibyo bisohoka byo bisohoka harabaye habanci intege yego ya barabayeho mugabe inyuma y'icyo guha gisohoka vraiment nta muntu n'ukuri arambwira ngo ibyo bintu si by'iwawe ahubwo bambwira ati komereza mu nzira komereza mu iyo nzira yawe muri iyo nzira birumvikana burya hariho n'abaguca intege uno munsi babonye ko ivyo bariko baraca intege bidashoboka bagarutse bariyunga kubera bari bakecana bati reka uno mugwi umushigikiye uvuga ko ari karakora neza kari wo munini twiyunge nawo natwe tuvuge ko twanamusengeye wanashima amen bariho babonye ibintu byatonganutse ngo bana ngo twari twagusengeye kabisa ariko rero abantu ba mbere babikubita ngo ntibizonaba ashe nuko angaho rero usura wibutsa bari kwadukurikirana urubuga bosanga ko ino ndirimbo kugira ngo bagire subscribe bagire partage comment na like kugira ngo ijya ndirimbo tabaruka niyasohoka baze bayibone atabanje kuyibarungikira yego urakoze kadusubire tubibutse indirimbo yitwa inzira yawe iri ku rubuga rwa YouTube gonyene nta zindi mbuga turuguruza zidandaza umuziki ariko urubuga rworoshe mu bikorwa by'umuziki byacu twashimye kuba turakoresha YouTube YouTube rero izina ryacu ni Jean de Dieu Worshipper nashobora kugenda muri YouTube mukandika inzira yawe by Jean de Dieu cyange mukandika muri YouTube Jean de Dieu Worshipper inzira yawe muca muhita muyibona direct hama muca mupartager mugasangiza abandi bantu ngo iyo message hama mukongera kandi mugakora commentaire na subscribe yes oyirabe no ndirimbo akumva arafashijwe akipfuza umubonano kuri wewe utago mubonano nimba wo utanga canke nkovuga ati ngoma ndamushigikire ku buryo buke Imana yampezagije canke ndamutelefone ndamutera intege kuri telefone birengeye kwandika muri comment gusa yo kuronka gute telefone yawe nimba atari banga woyitanga kugira ngo baririmbyi ngo nimukona gutanga amanimero ya telefone bo impamvu abaririmbyi takunda gutanga nimero za telefone kuri televiziyo nk'uku tuba dufite kwizera ko iyo ikintu kije kivuye ku Mana ari kiwawe ntumenye iyo kizananye ariko kugira ngo umuntu ashobore gushigikira cyane ikino gikorwa arashobora guca kugora urubuga nyine rwa YouTube tukayibona muri commentaire akasiga nimero yiwe mukamurondera tukaca tumurondera hanyuma ibisigaye byo mpwemu yera mukoresha akacyo bimukoresha agaheza gira kwa Imana amina yego Jean de Dieu ikiganiro cacu ndabona umwanya cari gihariwe usa n'uri kuregereza ku musozo nakaye kajambo wasozera kino kiganiro kandi imbere yo gufataho kajambo nagomba kubanza kumenya kino kintu tuce dusiga inzira amavuta indiri maze gusohoka abantu barayumvise barayihurumbira baranayikunda wanashima bayikunze nanje ndimo bane guhezagira amina ibikorane bimeze gute amakonsere maze gutumirwamwo angana gute kiretse iyi edition ya kabiri ugiye gutegura mbo ndamaze gutumirwa mu makonsere hariho n'amakonsere amwe ntagiye nditaba bivanye n'umwanya kuva ibikorwa ndabitangura kubikora ndamaze kubona yuko hari ikintu cyaje kunyubaka hariho amakonsere ashika abiri nitavye hariho n'ibindi bikorane nyene nguca nitaba bimara iminsi 2 iminsi 3 urumva kubw'ibyo butumire ngo ndaburonka bw'abandi bantu hanyuma y'ibyo bikorwa by'uwanje buca biza deuxième édition buciza hari ibindi bikorwa by'abandi
maze kuja gukora muri Korani. Wow. Bavyakira gute urabona ko bavyishimiye canke bavuga ati ko biri koze uriya muhungu bijya arimo n'ibiki? Bo barabyishimira vraiment. Wow. Barabyishimira n'ukuri. Chandote ibyo kukubaza ni byinshi byo twoganira ko ni byinshi ariko umwanya wahariwe higanda wano igiye kurangira afata kanya ushimira abadukurikiranye kandi ugire n'akajambo koko hajya ngo wasezeye ngo ntiyagarutse akajambo kandi ko apana akajambo ka nyuma nako ngo kavuga ugira apfe wasimire ko dusige inzira amabuto adukurikiranye n'akaye kajambo babwira. Ubwa mbere turashimiye Tarsis Hope Ministry TV. Asante. Ego kukigoro mugira aho kudushigikira kugira ngo tugeze kure igikorwa c'Imana. Hanyuma ubukurikira nuko ndashimiye abantu bose bafashe umugongo. Kuri. Cyane cyane ndashimiye Fabien Hakizimana mu director y'indirimbo. Uyu twavanye kure kandi dushaka kuzoshikana kure. Wow. Nawe ndashimira cyane Bigirimana nibigira Bernardin. President w'ibikorwa byose na namuvuze. Famille yiwe yose ndayishimiye gose baramfashije uwo mutima wo gufasha abantu bandanye kuba muri bo uburongozi bw'ishengero ryanje mwarabibonye cyane twaranatangaye cyane. Imana ibahe kuramba kuba byabo. Hama abantu bose bakomanse bakoze partage ku ndirimbo babandanye bagiye courage yo kumfata mu mugongo mu ngo buryo kuko urugendo niho nkirutangura inzira niho nkitangura kuyicamwo. Yego bafashe rero kuyicamwo nyene bafata kubandanye utazosubira inyuma. Sinze subira inyuma. Asante sana. Hama bisigaye bizera Imana yo mwijuru nizi kazoza kacu nizo bizuma bwacu byo dukenera byo dukenera byose biri mu biganza by'Imana. Amina. Amina nawe yasagohezagire cyo dukenera byose biri mu biganza by'Imana mwavyumvise. Reka dufate kana kajya tubashimire namwe mwese mwadukurikiranye. Iyi ni Tarsis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe simbira ku rubuga rwe wandike Jean de Dieu Worship icyo gukora cyumeze no gukora subscribe gire partage gire comment ugire icyo umubwiye siga nimero yawe ya telefone nimba wifuza kuganira nawe azokwirondera azoguhamagara. Ariko kandi ku rundi ruhande mwari kumwe kuri mikro ya mbere na Protect turakingiwe mu nyemere ndabipfurize ibihe byiza tuze dusubire mu duhure mu bindi biganiro bizokurikira naho butaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.